Imane mugiye. Ngikura mukobwa yo umugezi. Tena jinari shika ngaho kugasanti ngaho. Ariko agaba ndakubaze gatobi no kumengo rikori. Aho duheruka. Arambwiye yuko Joynes ariko apanga kugenda mu gisagara ndera amafaranga. Yoba yaragiye. Wowe kumbaza cya Joynes. Nkeneye kubimenyasha. Behoho ujya mu soko bazoja. Shanje nawe nukuri gwe yanukuye. Aya frema ukumbaza cya Joynes. Ndabikubaza narakubwiye yuko ushaka nanje ndiko ndamurondera ujya munsi tuye tubonanye. Kandi bademo barabarengaho kuma we kuma Joynes. Sinzi icyo muhita. Erega shigituma wowe ndakubaza. Urazi kuri umugenzi wiwe pampe. Awundi muntu mbona no baza ngaha. Ico gituma ndiko ndakubaza yuko yoba yaragiye cyangwa yoba yajaye n'ujya mu soko runyene ko wumva yapanga kugenda. Nibijya bije nitwahura tukabaza. Yaragiye. Atandiko ndumva umenza ngo yaragiye. Yaragiye. Newe ntuherutse yo kujya kura. Kayo nagiye ndamuhanura abwira akakomba giye. Mbwira yuko ushagenda. Sinzi ko yaba yaragiye. Again. Ariko yoshobora kugenda ntagusize n'umugenzi we. Isaje mama ndikiri. Kubuzamba. Abari kubindi. Ashwi ibyo byo ngomaze stress adajyo. Bana gatendereza ko yamagi ide kabikoriye bakubahera hasi bagenda gukorera bine bibiri bitatu wewe ivyo nzakwaje uyu nawe nafusoma yikwe umwe wa uyu mudamu wa yashitse mu byotse uwo munezere none wewe uko ubyurusha cyane wowe uko ucaye gafungura ngo Yashye n'umureka genda gufungura cyangafunguriye oyi no musi natse na mana ingoto ingufungurire nga ingoto senga n'umukozi shiri oya ivyo jewe umviriza madame cenda ndasavye azi dusangire tunezerwe hamwe vyo jurumva uyu mugabo yaje ngamba nkeneye kumunezero mwiwe mureka agereza n'ikiyiko dusangirire hamwe ariko shira kumureka gafungura yarafunguye oya vrema madame nawe ura hari ibintu vrema kameme urashobora kurenza ibintu hari ngifungurwa vrema dusangira n'umukozi n'ivyiza none se waba yabiteguye none karibu Mana yacu turagushimiye kuri izi fungurwa ziri imbere yacu none no. Hewe. Nakaraya. Hewe mubakire newe. Kutembea nto turatembea hariho hose. Oya. Tutamva umuntu avuga ko karibu uyumvira ibintu kasanga ariko atari ibintu atembagaza. Tutari cyo. Dene ibintu byaryoshye naho ibintu byakasiye. Tange kumago uri muntu rero rero nawe utakwanga igitsina
ndabeshe madame wa boss oya no besha mutamu aha muri kayitiye utembere hari umuntu kandi rero uzomenya neza ko warose amahera nta muntu n'umwe atagutumira urubanza rwose cyo nta rubanza ndabona ko bakire wewe ndakuburamwo ntanabiboneye baba bakoreye abategetsi iki byose ndabakora ubuzi bwa nuko amahera n'igindi amahera arivugira hanyuma madamu uyu mukozi mu bisanzwe arakwiye kuza arisanzura nawe nyine tukaza tugahurira neza si byiza ko yoza arafungurira hariya mu bana wapi gasheri naje niko ari kumwana niko ndabimenye yafungura hariya mu bana bo aha ni byiza mu bisanzwe gusangira n'umukozi nawe biramuha mu vema yo gukora neza kame murabona abarengiye kuza arafungurira mu bana uri uzoza uraza ngaha dusangira dufungurira ku mezi sibyo umushenzi vrema abantu biyagira muguka cyuza kumutora umanje kubaza n'ivyo ari byo abantu nkabo mu Misiri India
Joy banzutse hano. Ariko Joy, urazi nagumye ndaguhanura kenshi, nguma ndaguhanura. Ubu buhungu bwo mwiyisite kirazira kuguma kwegana nabwo. Ntazosubira kubona ugiranira ibiganiro n'ubuhungu bwo ngaha mwiyisite. Sawa? Haguruka ugendereye. mu bisanzwe cyari gitumye ndakurondera nagomba ndakubaza yuko ufise ako kanimero ka Joynes ko bugafise kuko yari yambwiye ko agiye aroca yeranje akagura agatelefone. Urase kumaze we Sija Joynes che nabyo kumfika mbiza. Okay, umviriza rero ranje wibanze ndondetse iyo nimero hanyuma ibisigaye je ntangorane tuzobivugana. Ukindi baza ko tangorane nimero uzogende kwa Belize niwe mbwiye ko bakunda kuvugana kenshi. Belize? Yego. Okay, sawa. Aho ubona mwana wanje yo niwe waruje kuraba yanteye n'intuntu yarambabaje mwana wanje yarantaye rero aba ndubona aha ndarira sindirimba urabizi urabona ngaha niwe yari umuzukuru wanje niwe nariziga raba ndi namuzo datera aha ndapfa sindonga numpembura igicefu ca ruguru yavuze ati babu ngo ndigi ugiye kamwana ngo jewe ngo ndigiriye ndugiye inyisho yambaye yabaye yawe ariyo ndubona kamwana ikintu babona utunda tuzanirwa n'umubanga amuyisune ubwana buto buto ubanza n'utuzi ahubwo ndi utuniko tuyoga twanje abo bona ngaha narapfuye ndabuze urupfu hari no gupfa nari nashitse iwe mwana wanje aho ubona ndagowe ugasanga ubiza agatelefone ubu mu telefone nta nomero yagusigaranye ubu mu telefone arokubwiriye ngo niba ashaka urugaruka umbwira yari ya niyakubwira yari
Jonga naratorewe tuyoga twanje naya mazi tubone ngene nabaye nakongataye reka mbere ndayonge amuzukuru rega nawe uri umwuzukuru jewe nokubwira ngo emwe haraciye nk'ametayo agiye sindumva n'agahabari sindumva n'uwumpa n'agakuru ngo araha janye ngo ari hehe nyamba yarapfuye nyamba ariho nsigaje yuko nisunukira mbere hinga ryawe tuze kwakira sawa rero ndagiye Joy. kuzana ya sukari Hano ndakubwira. Igigwino ndakubwira. Joy. Cyari kimira ndakubatse. Bona muri ubu buzima ubayemo ngaha muri uru rugo urisanzura ibintu bimeze neza. Bona ubayeho gute? Mubanye neza na madamu bimeze gute? Chembana lisawa tangora. Okay, hari byiza ni sawa. Naje nashima ku bintu byo bimeze neza. Okay. Cyari cyo narinda gutumiye ko nashaka kumenya. Umva ko ari byiza ni sawa. Nagomba kugira kubandanya rero nivyo mwari mugiye kuzana. Yego frema hamambu jewe jya frema hayakanda gomba kubwira kanshikiye frema yego iranonde nta kibazo kuri niyo ndwiheze mu hano tuje niyicariye cyangwa n'ubundi mugihe nawe arampungiye arazamu twite restaurant ugabo kandi wamengo bari ugabo tatsi je urumva nyamudemu yari nyuma je sinzi ko bari kumwe hama ndakaza warukize nyaje gusa ndabona yuko nyamugabo ndamuzi yitwa Johnson aba hariya haruguru nyene muri za gasekeriye ntabuzi
Joso. uwo nyene mu. Je kida igabonda kizima. Rero mu ndamuhamagara. Urumva rero umiriza. Ujya mugabo niko ameze. Ubwo ni wari wanambaje. Ni story rero zari zirende. Ndagiye mbona ruza rufata. Mutora nyene gafa. Ishapfira anja mu ndarakara. Bro niko bimeze man. Teme. Nishapfira cyari kuvuga. Muga ndarahatse kugihashura uwo munsi. Gusa habuze gato. None. Nyamukoko we yaciye ashima kugenda nyene. Yari muvuga sasa. Oya, adusanze kumenyeranya. Ubwo ngiyano kose kwiwe canke yobanga abapfukana n'umugore wiwe. Amakuru warufise. Ujya mu bose n'ujya muntu. Siko kuvuga ngo n'umukozi we ahubwo je ndiko ndabiraba. Umugore wiwe muri make. Naye uwo munsi gusa muhungu akazuza arabigira arasubira je ndoce ndamusekeza yego verema je ntavyo gufyina ya bro kugwana nta ntuze birimwo kuko we umuntu aje afashe umukobwa mwako muri teye inkuru zari ziremvye agatwengo ni kosa cyashika mu urazi cyo bacarashitse we gusa no kushobora kuba waruza amakuru biza kuba ubizi wari gurapanika cyane verema kuko ivyabo birazi gusa ntasomye umura basitoni beshi verema zoro n'abandi gusa muhungu no mudemuvere yabushitwe ongera toto mwana gusa naho byabaye ku verema zwe kumubona gusa bari kumwe sindo muhamagara ocha manza na mwihutsa ngaba ari kumwe batari kumwe doshaka bati aho ni muzora ari gusanga ro habi paritsa ahantu ubukira ka verema zora ewe kuki hari rabo tresha icyakandi urubuga muri byinshi ngahatse icyo kintu mvuze nicyo utafise project nta kintu uri kurakora kabisa ubuzima ni kugenda gupasa oya ningorane nyine ningorane mbere naragutelefone phone irasona kabisa irihereza inshuro hafi nka zitanu bose nari havya phone yari kwisharije naravya pere ndayibona ngo niba ndakuronde kwa ndonde hano kuca nawe ndondera kugira wumve icyo nashaka kukubaza mu bisanzwe je nashaka tube turaganira turigizanya imbere mu vyiyumviro vy'ubuzima nta kindi nashaka uyu munsi nashitse ndazi barimbarira nta kibazo hama mu gavema je mu bisanzwe nari mfise ibishobisho by'inkuru nyinshi habwo mu guramba barira vrema sinanakubatije n'isho mufata ntabwo tege nta birebire amazi arakwiye kabisa amazi yonyene gusa amazi kare nta kibazo okay Joy ya na musanze je muri iyi minsi hari indi project twapumbuye na yato laba muzanire amazi mashitsi Imare muhungu mu bisanzwe twebwe imigambi yo kubandanya turondera ubuzima n'igeze muri iyi minsi hari